Jire Kunde ageze ari mu rugero ari ku rugero rwiwe rwiza. Ariko rero Jire Kunde wozana muri batatu ba mbere muri no munsi ni Jire Kunde muri Barcelona atari Jire Kunde mu Bufaransa. Oerega no muri Barcelona biravana rega umukinyira kinishwa. Jire Kunde ikintu nakunze cyane ijoro ryakeye sinakunze ngo uburyo ngo ari wa mukinyi ngo afasha cyane mu gusatira oya ahubwo nakunze ku ruhande rw'iwe gwa Jire Kunde iwe kubwiwe eske yitwara gute imbere y'ubusatirizo wabo mujeko no kuvuga Jire Kunde yabaye wa mukinyi mbona ngo Newcastle United babuze ukuntu nakumwe bashobora gukora kugira ngo bamucishe ku mupira bagitera santire babonye umupira ugiye kuja akaba yawukuyeyo bakigira ibintu byose kandi ukabona neza ngo umukino ariko akina umukino atekanye atuje akina ibintu vyiwe vraiment ubona ko ibintu bimeze karite ya mbere rero Jire Kunde no mutsinda mwemerera Ega pressure n'umugabo babahuye ntazi gutegwa pressure n'umukinyi wari wose babahu uramubona ko neza na neza rega natangwa kumubona imbere ya Real Madrid we kurumva FC Barcelona aragira ubwoba ukabona ko Xavi Hernandez akubwira ati tugiye guhana Real Madrid ifise Vinicius Jr yiruka anyaruka ndabona kuri ku biharo bibiri ko ntakoresha Ronaldo Araujo nawe nyene afise izo nguvu zo kumuzibira kandi yiruka anyaruka ariko uramutse ukabona yuko mu gihe bagize icizere cyo kwatanguza Jire Kunde bakavuga ati wowe kuri nyene post reka tuhagukinisha wakina ukabona ko Jire Kunde nta pressure nimwe afise y'umukibe ko bahura nawe nta pressure nimwe afise y'umugube ko bahura nawe ico kintu rero nka karite mbona iri muri Jire Kunde akandi kantu umuntu agenda yira ko bwana Houston wanashaka ku kintu ko muravuga witwa Jire Kunde nako ndavuga igitsindo yasinze ku munsi wejo nako yatanze passes zive nziza araba witwa Rashford ngene ahagaze za gutera igitsindo ku mutwe genda urabe kote yiwe cyangwa inasangwa amezo no witwa Jire Kunde ni wa mukino uvuga ngo abakomeye muri defense nimbaje umwataka kanaka komeye uko bari kose atakamufata kandi akamufata ku bwenge wa mukinyi yitwa ndavuga abakeneye kuza gutera amasantre uri kuraza ukamusanga karahara niyo impamvu ariko ndavuga ngo kuno munsi witwa navuga ngo Jire Kunde twemeye neza Jire Kunde ni wa mukinyi bavuga ngo ni umukinyi ari complet umukino uvuga ngo yuzuye Jire uvuga ko ni ku ruhande rwa FC Barcelona ubona ko Jire Kunde na Gerard Martin bamwe mu bakinyi bari bafise akazi kadasanzwe kandi kanatsinda nuvuga ngo bakitwayemo neza kubera ko Newcastle United bariko barakina umupira bo gutera hejuru barondeza aba defenseur ariko bari babizi neza ngo mu gihe tutaza gutera pressure Barcelona biragoye ko dushobora guca ku mukinyi yitwa Ronaldo Araujo Ronaldo Araujo ni wa mukinyi nivyo akora amakosa amwe atandukanye mugabo ayo makosa mu gihe utayakinishije cyangwa se utamwegereye ngo utere pressure izamugiwe kandi ukoresha imipira yo hasi hejuru vraiment nta makosa akora niko ameze Araujo niko ameze ivyo kunigana ivy'imipira yo hejuru nta makosa mugabo hasi akunze gukora amakosa no vuga ko akazero kari gasanzwe nako katari gasanzwe kacaga kugwa na Jire Kunde ndetse n'umugabo yitwa Gerard Martin nabo baci bitwara neza cyane gose baza gufasha Barcelona yari kwirasani igira ibibazo bikomeye mugabo aba bakinyi bagiye batandukanye ndetse na defense yabo ya Pau Barcelona na Ronaldo Araujo baza kuburiza mu equipe ya Newcastle United biza kurangira Newcastle idashoboye kugira gute gutsinda ibitsinda twinjire neza twavuga igice cya mbere buriya turavugana uvuga ngo equipe ya Newcastle yagerageje iraza irerekana uvuga ngo urugero rwabo gwiza biciye muri aba mipira uvuga ngo y'imipira yo gutera hejuru kuko bafise abakintu uvuga batandukanye imbere bitwa ba Gordon bitwa ba Barnes barafise abakintu uvuga ngo batandukanye nkuno azukizajya ni Anthony Gordon yakina uvuga ko nimero 9 afise bitwa Harvens na nyira bakinya nyaruka ukabwira hagati mu kigo wa Bruno Guimaraes wa Sandro Tonali ba Joliton abakintu uvuga byagaragara ko ari abakintu uvuga ngo buzu tutibagiye inyuma muri defense nka ba Fabian Shina abitwa ba Danny Bose ariko equipe ya Newcastle irazira kina igice cya mbere kirangira rubusa ku bundi equipe yitwa FC Barcelona nayo iragaruka na Hansi Flick igice cya kabiri baza kuba batsinda ibitsindo bibiri nuvuga ngo vyabanutse mu gorukino witwa ku bakinyi batandukanye biciye ku mukinyi yitwa Rashford n'uwitwa Rashford nyene ibitsindo bibiri tugende twinjiye neza igice cya mbere twumvise ngene cyagenze ariko turakeneye muri kano kanya naho mbega Barcelona nayo Niki yagira kosora amakosa yari yakozwe mu gice cya mbere iza kubikosora mu gice cya kabiri bituma wanashaka tubona equipe yitwa FC Barcelona iza ikigenza neza igakina na yaje no vuga ngo nziza binatuma wanashaka FC Barcelona iza kuronka tasha kuri atatu kandi tuvuga ko ari ya manota 3 equipe FC Barcelona yagize iki ya merita ni equipe wana Patrick cyabaye kuri equipe FC Barcelona bituma Barcelona tubona yajiga kino umukino mwiza bigatuma ironka amanota tasha kuranga kuri atatu ku munsi wejo mu gice cya mbere
ekipe novuga ngo ya Newcastle yari yajira babuza amahoro bituma wanashaka kugorana. Barcelona niki yakoze igice cya kabiri cyatumye Barcelona iza kuronka kuri 3. So ni Newcastle United baje gukinugura urukino bari concentrate nkuko nabivuze mu gice cya mbere, ariko igice cya kabiri kigitangura Newcastle canke se kanatsinda n'igice cya mbere kikirimwe nko minota nk'iya 20. Newcastle bavuye mu mukino bariko barakina aho gutera pressure Barcelona, ahubwo baza kumera nk'abagombye kuja kuzibira. Ubwo rero basuye inyuma gatonya kuzibira, Barcelona baciye baronka amahirwe yo gusubira gufata umupira. Niyo twaciye dutangura kubona Pedri Gonzalez, niyo twaciye dutangura kubona Frankie de Jong. Aba basore basanzwe bakina n'ibintu menga ni bimwe, burya uravye Pedro Karabana de Jong bari mu kibuga umenga bakina ibintu bisa. Harakuntu bagomba gususa. Nyene uwo menga ni nyine de Jong umenga ni Pedri umenga ni de Jong. Mugabo gusa ne hamwe arukuntu ba complete ukuntu nyene ugasanga Pedro akinyukunye witwa Frankie de Jong akinuka usanga mengo babaye mu kinyuma. Umva umenga bakina kumwe. Rero mbere ejo nabonye Jack Grealish afotora mu gihe karaba match arandika ati iyo uri kuraba Pedri na Frankie de Jong uri kuraba umunezero yani uri kuraba umunezero mu kibuga. Rero ubwo Newcastle United bamaze gutangura gukina mu gice cya mbere cy'urukino kitaranahera, batanguye kumera nk'abaja kuzibira gatonya inyuma. Bagiye kuzibira gato biza gutuma rero Barcelona bongera kwisanga muri je yabo yo kongera kwataka ekipe novuga ngo ya Newcastle United. Ubwo vyaje gutuma abakinyi bo ku mpande basa n'abatangura koroherwa, na cyane cyane ko muri ekipe ya Newcastle United bari bafise amwe mu maelema novuga ngo atari ko arakora ibintu novuga ngo bimeze neza cyane gose, bivanye novuga ngo ni vyari vyipfuzwa gukorwa. Umukinyi yitwa Joelinton yari yaje mu rukino ari umukinyi novuga ngo ameze neza cyane, ariko mugabo nuko kumera neza biwe atangura gukora amakosa, arapanika. Je wabona yuko nivyo bariko bagerageza gutera pressure muri Barcelona, mugabo ndabira igice cya mbere kimaze gusa nikigira hagati bonyine batangura gutegwa pressure. Turabona Joelinton ariko akora amakosa atandukanye, atanga amapase mabi. Je navuga ko bisanje mu mukino mwiza wo gutera pressure, mugo ukabona neza umenga bariko bakina nk'abatawumetriza, batangura kukina nk'abatawumetriza. Mwebwe Newcastle muri ko mutera pressure Barcelona, mugabo imipira nimwe muri ko murayitera. Gerageza gutanga passe kwa mugenzi wawe, mugabo uwo mupira umuhaye wihereye Gardi hariya Joan Garcia mugihe mwari hagati mu kibuga, ukabona neza ngo pressure itanguye kugaruka ku ruhande rwa Newcastle United. Imaze gusa nibagaruka ko umugwi witwa FC Barcelona batanguye gushira umupira hasi, barabapoye. Batangura kugaruka mu mukino wabo. Umukino wabo Pedri Gonzalez arashira hasi, yatera Pedri asa kuba Pedri tuzamwe tuzi mukinyi yitwa Frankie de Jong atangura gukina umupira wiwe. Ku rundi ruhande baca batombora bagira umusatirizi novuga ngo yarameze neza yitwa Rafina, yariko akina umupira wiwe kanatsinda, yaranafatanye n'agasore kitwa Livramento, agasore kadafise novuga ngo mu bakinyi ba Newcastle United bakina inyuma niwo mukinyi uza gusanga tarafise inguvu nyinshi cyane gose. Uravye ba Trippier ukaraba kwa Basha ndetse na Babam inyuma Livramento niwe mukinyi yarameze nk'uwo mu bandi bose. Muri rusange Newcastle yose uzosanga n'umusore Tino Livramento ari we wenyine asa nk'ufise gabari ntoya. Rero wabona neza ngo Barcelona batanguye gukina umupira wabo, ariko gusa ikindi kibazo cari cyavyutse cyasa n'igitumye Barcelona bakaruka mu mupira wabo nuko Newcastle United mu basatirizi bari bafise ntivyari sawa kazi. Ntivyari sawa, ubusatirizi ntibwari bumeze neza habe na gato. Cyane ndahera kuri nimero 9. Nimero 9 wa Newcastle United ndavuga witwa Anthony Gordon. Yitwa Anthony Gordon nubwo yanatsinze n'igitsindo. Burya Otamendi bamutanguje hanze. Otamendi nakinayo. Oya pana Otamendi. Otamendi. Wasatirizi wa. Yatanguye hanze, yatanguye wa mukinyi umwe afise ari muremure na pimimetri na centimetri 98. Duce tubire kwizi metero zibiri. No kuvuga Newcastle United bariko barandeza cyane imipira ajya kuri nimero 9, mugo ukabona neza ngo ntibariko baramutora, bamubuze kubera ko hari n'imipira myinshi yafashwe na Joan Garcia, ukabona ngo bateye agasantreka n'ubundi karagiye kaguye mu minwe ya Joan Garcia, uretse ko nawe nyine kwasama neza kubera ko nimwe mu banyezama amaze gufata umupira ubona ko arawugumya, ariko kenshi mu bitsindo bitsindwa n'abamenyereza mu bintu bamenyereza. Sinibaze ko ari umumenyereza amenyereza ngo muze muraje inyuma kugira ngo umupira urenganye ari wo mutera, ahubwo abakinyi
nk'umunimero 9 utegerezwa kwitambika kuburyo umupira ukiza usa n'ugerageza guca imbere gardien kugira ngo umupapuro umupira utere mugo par exemple ugende kundabira par exemple likadusha pingizamu rijya zamu nyene umunyezamu bahagazemo hanyuma ugaca ufata ukarigaburamo kubiri umurongo uva hejuru manuka ukatiye hagati ni imipira mike mu mipira Johan Garcia yasamye y'amasanta ni imipira mike yasamye novuga ngo par exemple umupira uvuye iburyo kajya gace rero ka mbere navuga nibaze ko abantu baca mu mutwe barakabona kajya gace ka mbere ka ruguru ni imipira mike Johan Garcia yasamye y'amasantre akayisamira muri kajya gace ka ruguru wacu usanga aza kuyisamira amaja ino epfo rero ibi bico bisobanura ngo nimero 9 wakabaye waje imbere kugira ngo urabe yuko kwitambika utera umupira utaraja kugera kwa gardien ariko novuga ko uyu mukinyi yariko ariyempoza cyane mu rukino yariko nako arinjiza cyane mu rukino mugabo cha kibanza ciwe cyo kuja kunigana hagati ya Araujo na Pau Barcelona ukabona neza ko atariko araja kugira gute kuco kipe ibiro vyace bituma Araujo ku Barcelona ata pressure nimwe bigira bategwa n'ubusatirizi bwa Newcastle United bimaze kugenda gutya vraiment haciye haba mutuzi imbere izamu rya Barcelona Pedri yaciye atangura gukina kubera ko ku Barcelona na Araujo bari batanguye kugira gahembo imipira yose yazamwe novuga ngo kuri Araujo na ku Barcelona ntiyavahaga ntiyabikivuye hagati ahubwo yaziva hejuru Araujo agaca duga ku mutwe akawutanga abakinyi ba Newcastle United na cyane ku kano gasore ka Tony Gordon katashobora kurivariza Ronaldo Araujo mu mipira yo hejuru hanyuma kandi ku rundi ruhande novuga ko Newcastle United inyuma yuko bimaze kuba kuno baciye basa n'abatangura kugira ubwoba umugabo yitwa Dan Bam no mukinya sanzwe akina muri defense no mu defenseur hari akina na witwa Fabian Schär yego no mukinyi nivyo munini afise gabari mugabo ibijanye no kwiruka atabishoboye cyane aranikuriye hari imyaka 33 arakuze nta bintu byo kwiruka bikomeye yakirisha mu rukino ubwo rero Newcastle yaca yibaza ngo ninde mukinyi aza gushobora kuneutraliza mukinyi yitwa Robert Lewandowski ko aha hagati mu kibuga Joelinton aza kuza gufata umukinyi yitwa Pedri hagati mu kibuga ariko aragorana hanyuma kandi tukaca dukenera ko Bruno Guimaraes nawe nyine aza kuza arafasha ku rundi ruhande eske ninde mukinyi aza kuza gufasha muri defense mu gihe turiko turabona aba bakinyi bacu batariko barakina imipira nyaruka ngo batangire Lewandowski byaca bituma umukinyi ari kuri nimero 6 yitwa Sandro Tonali avaho akavuga ngo reka nsubira inyuma gatonya kumera nk'ugize gute kuzibira niyo mpamvu twacha tubona imipira myinshi yari kwirahabwa na Lewandowski Sandro Tonali yaba yaje kugira ngo amuneutralize kanatsinda bikanakunda agaca ashobora kugira gute kumutangira rero novuga ko uko Sandro yaciye atangura kwibanda muri defense ugaca usanga uno mugabo yitwa Joelinton nivyo ariko arakina ku ruhande mugabo ariko aranakora n'amakosa menshi n'imipira ariko arayitakaza y'amapasi ariko aratanga wabona yuko umenga ntari motive cyane mu rukino Bruno Guimaraes nivyo ariko arakina mugabo yisanga hagati ya Pedri Gonzalez n'umugabo yitwa Frankie de Jong ntashobora gukina umupira mwiza ibiro vyaciye bituma Barcelona basa nabongera kugaruka muri je yabo nziza batangura gukina umupino novuga ngo wabo umeze neza hanyuma igice cya kabiri kintu cya kabiri cyabafashije nuko novyita nk'amakosa novyita nk'amakosa uretse ko byari ibintu bimeze neza reka ndavyita amakosa kubera ko yabaye amakosa nyene byakozwe n'umugabo yitwa Eddie Howe umumenyereza wa club ya Newcastle United uri umumenyereza mwiza ukomeye uri umumenyereza ufise ibintu vyinshi uzi umupira w'amaguru kanatsinda n'umukino kanatsinda ushobora kuba aranamaze n'imistari mike muri equipe ya Newcastle aramaze amasezerano make muri equipe uburandabira amaraprasema yakozwe nawe amaraprasema 4 yakozwe umwanya umwe undabira abakinyinjije mu kibuga kubera ko nibaze ko byava bica bimvuruka witwa ndabitoye yaritoye yego ndabitoye uyu mugabo ku munota wa 62 w'urukino habwo ni natanu sane gusa natanu natanu bose yarakenewe yose yakoresheje hari yego uwo mugabo ku munota wa 62 w'urukino
yaramaze kubona ngo Barcelona nivyo ndiko ndayikina canke iri kwirankina yamaze kugaruka muri ritme zayo mugabo babuze ahantu batumenira kubera iki kubera ko dufise abakinyi bafise inguvu bariko barakina umupira mwiza nivyo bwa mbere na mbere habayimwo akantu ko kuvuga ngo hajya bavyita gute ni remplacement forcé witwa no Joritone umukinya avunitse bavyaye ndivyo kuba ngo remplacement forcé kubera ko umukinyi urumva aragize ikibazo c'imvune hanyuma biranse ni kuvuga ndumumenyereza ndabuze ukuntu ndakunda ndabigira kuko remplacement za mbere yatakuba ku mata 32 witwa Joey Rock yari yinjiye asoza witwa Jonathan mu gihe witwa Ortmand yaragiko yinjira mu gihe witwa Harvey Barnes nawe yarasotse binjiye ku munota navuga basotse ku munota navuga 32 haciye akanya gato market yawe araza kuba yinjira mu gihe Fabian Schär yakora mukura mu kuvuga ngo muri defense amaza kwa 63 nyene witwa Jacob Mufi aza kuba yinjiye witwa Anthony Ranga naza kuba asoka ama remplacement yaba yanyuma ku ruhande rwa equipe novuga ngo ya Newcastle yaba yitwa Steven Botman giko yinjira afi no mukino uvuga ngo Trippier nizo remplacement zishaka kuri zitari zose zakozwe mugabo urumva ko minota ishika kuri 2 mu munota umwe wonyene haba remplacement ishaka kuri zine umwanya ari wo wose babiri bo basose bababaye cyane umukino wa Newcastle United warushingiye ku ba defenseur kubera ko novuga ngo mu gice cya kabiri cy'urukino cyangwa se mu minota ya 37 y'urukino kubera ko Barcelona bari bamaze gufata ritme ubwo rero bategerezwa kuguma barondeza abasatirizi babo kugira ngo barabe yuko novuga ngo urukino rwabo rwongera kuba rumeze neza cyane byatumye umukinyi yitwa Charles yarabizi neza ngo biragoye ko Kieran Trippier ashobora kuja gufata Marcus Rashford kubera ko Marcus Rashford nta mukino wo gukina novuga ngo umwe muri surface de réparation bari bafise ahubwo bari bafise umukino umeze kure Marcus Rashford yarafise umukino wo kwiruka ubwo yari yarabaho Kieran Trippier ukiza kumfatana cyane ko tuba twaduze ubwo jewe nza kuba naje twiruke dushire mu ijana ndabiko ndagucaka cyane hanyuma rero amaze kwiruka ntiyabakimufata umugabo yitwa Kieran Trippier byaca bisaba yuko umuntu umugabo yitwa Charles aca duga nawe kugira ngo amutangire amubuze gukina byaca binatuma kandi uyu mugabo ashobora kumaka imipira myinshi cyane gose Marcus Rashford benshi baranamonegura baravuga ngo Marcus Rashford ibintu uri kurakina bimeze gute ko tutariko turabibona kubera ko uyu mugabo yitwa Charles yari yagize gute yaduze mwibuke neza kano kantu nyine umukinyi yitwa Sandro Tonali muri bino bintu byo kwiruka kubera ko yari n'imipira nyaruka cyane gose njya muri defense yaba yagarutse agataha hagati mu kibuga agaceza ko kibanza cyari no mukinyi yitwa Charles hagati yiwe hagaca hapfa bigaca bituma cya kibanza ciwe gica kijamo igihengeri byaca byorosha umukino w'umukinyi yitwa Fermin Lopez umaze kubumva umukinyi nka Tonali avuye muri mediane akaca asubira inyuma akaza gufata aza kuba ni nk'ukuvura defense birasigura ko hagati mu kiwi witwa Pedro Gonzalez witwa Frank de Jong Firmino Lopez ko kuravuga baca borega bakina umupira ata pressure baba ko ari kujya endabira mentality yari yakoreshejwe no mugabo yitwa Niki nako uyu mumenyereza wa uno witwa Eduho umwongereza mobile yari yakinye yari yafashe Bruno Guimaraes amushira imbere gatonya amufatanya n'umugabo witwa Jorinton kugira ngo bakine ku mpande Jorinton yarukinishwa rimwe na rimwe kuri 6 aca fata Sandro kubera ko azi Sandro ari umukinnyi azi kugumana umupira no kuwirukana wujana imbere amushira kuri nimero 6 mugabo umukino bariko barakina wishije yose ya Sandro Tonali nibaza ko Sandro Tonali igakiyo yakoze ku mupira ngo udugana inshuro 3 kandi yose JU yarukinishwa Tonali n'umukinnyi akina umupira uri pose mugabo kugira ushuye kuri ko umwaka mu kuguru kwiyo yabigoye mugabo umaze kumudestabiliza ukamwononera ucusangeza muri kino gihe nawe aca asanga yibuze mu gihe bari karahura na mediane nka mediane twovuga kugeza muri kano kasoma ngo niyo ya mbere gusiza ndi mugabo twemera neza rimba mu mupira w'amaguru uno munsi hari abakinyi ba mbere kwisi nkuko twabivuga no munsi janavuzwe nkuno Jagrish yavuze ati kubona uwitwa Frank de Jong n'uwitwa Pedro Gonzalez bari ko barakina umunezero wigendera wowe wiyumvire n'umukinya akina mu gihugu cy'Ubwongereza ni n'umwongereza ariko aravuga babakina uvuga ngo umwe no muri Holland undi no mu Espanyol iragiye bifuvuga Rashford ho twova ko duvyemera abazungu abantu bakinyivira ibintu bariko cyane baza yuko nawe waba wangura ukwavu uremera ko guhiruka Pedro Gonzalez ndavuga Frank de Jong aba bahungu baraba mugiye n'witwa Frank de Jong nawe ubwiwe yaravuye no mu mvune gwa rukino rwiyo gwa mbere avuye mu mvune akina bugakina match nk'iyi yego rero nariko ndavuga ku remplacement nivyo ubwa mbere na mbere uwo mugabo yitwa
Eddie Howe yabonye ngo ngize ikibazo kubera ko Joelinton afise ikarata y'umuhondo turiko turatangura gusatirwa eske naguma mu kibuga nituzagwava tugikarata itukura vyaciye bituma amukuramwo azana umukinyi yitwa Joe Willock numukinyi umukinyi wa kera wa wino equipe yitwa Arsenal amwibuka kwa Arsenal Joe Willock yarakinye kwa Arsenal ndamwibuka numwe mu bakinyi novuga ngo je kubganje bataminjiye mu kibuga ngo bakina ibintu bibi kubera kugiye kumukura nk'amapasi yatanze mu mapasi agira kuri ndwi yatanze amapasi agira kuri 5 yashitse kandi bigira kabiri ugerageje kuraba yatsindiye duel zigira kuri 2 muri 4 yahuriyemo n'abakinyi ba FC Barcelona ibindi bitandukanye nuko novuga ngo nta makosa menshi yakoze mugabo numwe mu bakinyi batakaje imipira itari na miki kubera mu mipira bakoze kubera ko yatakaje imipira igera kuri 5 uwo mukinyi amaze kwinjira mu kibuga wabona neza ngo ya magabari yari yazanye mu kibuga Ediho kugira ngo anetralize hagati mu kibuga FC Barcelona ariko aratangura kugira gute kuvamo gusohoka uretse ko we atakibazo na kimwe mugabe ikindi kibazo ca Cheki yaciye kuri mu mukinyi yitwa Charles yamusohoye ariye yasohotse ababaye cyane yarababaye niwe yasohotse rero kuri remplacement yakoje ibibazo ku ruhande rwa equipe ya Newcastle United ukuyemo Fabian Schär nako agize akabazo k'imvune hajye byari bimaze kuba byononeka muri defense ko Fabian Schär ari mu bakinyi baba leader muri defense equipe yitwa Newcastle cyane kubera ko Fabian Schär yari novuga ngo yatumye umukinyi yitwa Marcus Rashford atongera kwiyumva nk'umukinyi ari mu kibuga nezerewe vraiment arapanika urabona yuko Marcus Rashford yabuze ibintu ariko arakina mugaba amaze gusohoka umusore yatanguye kumera nk'uwigenga kubera ko akirengana no mukinyi yitwa Kiratripi byaba bisa naho umenga ntabandi bakinyi bashobora kuza kumutangira bari direct bakomeye ahubwo yashashobora gutanga imipira cyangwa isagatera mu izamu mugo ubona neza ngo igitutu kirasa nikitanguye kugabanuka ku mukinyi yitwa Marcus Rashford ikindi kintu gikomeye nuko yaciye akuramo kano gusirika ka Barnes kariko gakina ku ruhande rwa Jire Kunde bora ko Jire Kunde yari yakametrije mugabo byari byiza nivyo ko yarashize mundi mukinyi mugabo mukinyi yaciye yinjiza ku rundi ruhande mukinyi yitwa what made nawe wo musatirize nimero 9 yamuraparasije amukuramwo akuramwo mu nimero yariko arakina kuri nimero 10 yinjiza mu nimero 9 ariko uwo mukinyi ubona ko akatege rega baciye baguza buriya witwa uno Wetman yinjiye Anthony Gordon yaciye ava kuri nimero 9 ja ku ruhande hari ukabona neza ngo ariko wa Gordon ariko wa what made byose biciye bipararangana kintu gikunze kandi ku ruhande gurundi navuga ko impinduka yarakoze yino mugabo yitwa Jacob Murphy ni umwe mu bakinyi bateye ubwoba cyane gose umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya mu bakinyi bamaze kwandika izina novuga ngo rimeze neza yaninjiye akina urukino rumeze neza cyane gose ariko kandi anakuramo n'umukinyi twa Kiratripi nawe nyine yindi remplacement forceje ko ku munota wa 76 urukino injira umukinyi twa Steven Butman ariko je ku bwanje novuga ko ubwa mbere na mbere ku ruhande rwa Newcastle United nk'igisindo ca mbere batsinzwe nticavuye ngo kube gito bwa Newcastle United oya ni umutwe waje kwinjira Marcus Rashford atera umutwe umeze neza cyane gose kuri pass yari itanzwe na Jire Kunde umupira uko hejuru kabisa ariko uravyo yahereye wabona ko Rafael Biruri Diaz yananije kana gasoni kanuze ka Livramento yari yakananije ukananiza mugabo biranata gufata Rafinha umuntu umwe byari bigoye mugabo wabona neza ngo vyakunze hanyuma kandi ku rundi ruhande ubona n'igisindo kigira kabiri nuko Marcus Rashford amaze kwinjiza igisindo ca mbere yasubiye kwimva nk'umukinya ameze neza kubera ko yarabizi neza ngo ahisi yose iri kwirantuka iri kwiranda wabona yuko ariko akira ibintu bitari motive mugabo amaze gutsinda igisindo ca mbere akabona yuko niwe ariko aratanga intsinzi ku ruhande rwa yaronka confiance wabona neza ngo n'amapasi ariko aratanga n'amapasi ubona ko ashika ameze neza ashika afisemwo ikintu kimeze neza ariko kandi navuga ko nk'igitsindo kigira kabiri yari yatangiye kubona ko pressure yatangiye kumuvako nyuma yuko navuga ngo abakinyi bari batangiye kuba remplacer batandukanye yamaze gutandukana no mukinyi yitwa Fabian Schär yamaze gusohoka mu mvune ku minota wa 63 gutyo hari ku minota wa 67 yaje gutsinda igitsindo kigira kabiri ewana atera urushuti ruteye ubwoba Marcus Rashford uzi ko amabajije ati igitsindo wasinze no wanashaka Rashford tuza ko tunamagaruka ko mu kanya gatoyi ngo biza kurangira performance novaye karerekana ku munsi weje nuko ibitsindo bibiri byaje kuba byinjira ku ruhande rwa FC Barcelona maîtrise iraboneka Barcelona baza gutsinda urukino novuga ngo bimeze neza cyane gose umupira bawufashe bakuye Newcastle mu mukino wabo babatsinze ibisino je ku bwanje novuga ko muri rusange icatsinze Newcastle United nuko Newcastle bamanje kuva mu mukino wabo Barcelona irawubakuramwo hanyuma kandi maze kubakuramo baca batangura no kugira gute
no kubura zimwe muri qualité z'abakinyi babo ndetse na Barcelona iba ni nziza hagati mu kibuga kuruta uko ino equipe ya Newcastle United yari nziza vyabo kubera Sandro Tonali yarahari mugabo yatakaye mu kibuga kubera byamusabye kujaraja gufasha kuzibira bikaza kumutuma kandi no mu kibanza kwakinisha wa muri 60 bisa naho menga ntakimenyereye Joelinton yaramukinyi yakoze amakosa anahabwa ikarata y'umuhondo atangura gukina mu bwoba yakora ikosa umugabo witwa Pedro Gonzalez amukweze ikindi kigira kabiri yari umwe mu bakinyi bariko baratanga amapase mabi ku ruhande rwa Newcastle United ibi rero ni ibintu byaje gutuma Barcelona bongera kumetriza hagati mu kibuga baza gufata ikipe yande ya Newcastle United nubwo novuga ko nubundi nkifise ya makinga ca kibazo nibaza cagiye twariko turavuga kuri Barcelona heje gutsinda ibisinde bitandatu imbega nimero 10 wa Barcelona bizogenda gute kubera ko Fermin yanyeretse ngo ndagukinira ukino mugabo ndaruha cyane hanyuma kandi ukabona neza ngo n'umukino ariko arakina haragasoro bw'agatonya kawuri ntarawumetiriza neza uno mukinyi yitwa uno nimero 10 wundi witwa Daniel Romo nawe akinje kubona neza ngo ibintu ndiko ndatanga rero cyo navuga ngo Barcelona bakoze ikintu ciza cyane gose mu gukura Newcastle United mu mukino wabo Houston Barcelona ku munsi w'ejo imbere ko tuja kuri performance zamwe bakintu uvuga ngo bariko barakina novuga ku munsi w'ejo bakigenza neza je equipe yitwa FC Barcelona ku munsi w'ejo irahumuriza yari jone yabo ya mbere novuga ngo yo muri Champions League baza kwakinira equipe ya Paris Saint-Germain ku rukino zo kurikira eske Barcelona waraye umuntu yarabonye ku rukino ku munsi w'ejo ukaraba novuga ngo byako iraba ukaraba statistique ukaraba kinyere ko barigenza muri rusangi ino equipe ya Barcelona iratanga icizere kuri muri Champions League dushaka kuzobona ngo Barcelona iri muri ya ma equipe afite amahirwe ushaka kuzotwara ikombe kuko turibuka kwigiheruka 2015 eske kuno munsi Barcelona kuri journée yabo ya mbere ugakina equipe ya Newcastle ukabatsinda 2-1 ukaraba ingene baje ko barahindura amakosa bayabaye eske Barcelona iratanga icizere muri rusangi ku mukino canke ku mukino wakizinye ku munsi w'ejo Barcelona urayibona mu shusho imeze gute muri Champions League muri rusangi muri rusangi umugwi wa FC Barcelona twisunze kuri je yabo tubona nk'umugwi ufise amahirwe menshi cyane yo kuza bagatahukana igikombe ca UEFA Champions League je ya FC Barcelona irayiha uburenganzira bwo kuwita umugwi ukomeye cyane mu migwi kumbure wonadondagura nk'imigwi igera kuri 3 ikomeye je ya FC Barcelona iratuma wumva ko FC Barcelona wishira muri migwi 3 ya mbere ikomeye ariko ikintu kimwe nagiye ko ndiko ndabona ino FC Barcelona nivyo ni wa mugwi ufise je nziza ubona yuko imaze kugukina je yayo bigoye cyane ko kwikura mu minwa FC Barcelona ariko nabonye FC Barcelona wamaze kwifata wamaze kuyibuza gukina je yabo ni FC Barcelona ubona ko bigoye cyane ko yo kwikura muri ivyo bibazo mu gihe wayifashe mu gihe wayibuje gukina je yabo kuko FC Barcelona nimba bararavye urukino benshi bashoboye kuraba ku rukino gwejo twabonye ko mu gice ca mbere FC Barcelona byagoranye cyane kwishobora kuronka izamu kwishobora kubona igitsindo vyoroshe cyane ku ruhande rwa FC Barcelona bitandukanye nuko twabibonye iriko yahura n'umugwi wa Valence rero nabonye FC Barcelona ihuye na wa mugwi uyitera pressure ihuye na wa mugwi uyisatira Valence mu bisanzwe si equipe yo kuzana imbere ya Barca ariko bunde Valence wabaye yarabaye agashanga umugani wuraha ega Valence haramwe yambwingwa agashanga ega Valence wabaye wa mugwi waje guhura na FC Barcelona ufise ubwoba atinya ati nje guhura n'umugwi ukomeye mu nkino 20 usizwe mu nkino 12 bingahe bitandatu 20 mu nkino 4 ega basore FC Barcelona yabonye nka wa mugwi uje guhura nawo ufise ubwoba ati bisaba ko ni defenda kugitansinda vyinshi canke bisaba ko ni defenda kugitansinda uba witaye mu bibazo vya mbere kuko woza gukina uzibira kugira ngo ntibagutsinde nabo rero aho bubahaye umwanya wo gushaka kugukina wa mukino wabo kuko bafise umukino ushaka kugusambura wawe wazibira ariko wewe uje gukina na FC Barcelona uvuga ati nje kurondera gutsinda FC Barcelona nje gutera pressure mu FC Barcelona kugira nsinde Barcelona ikine nanje nkine nabonye FC Barcelona muri uwo mwanya yisanga mu bibazo yisanga mu bibazo biba bigoye ko inavyikuramwo vyoroshe yego rimwe na rimwe irazikavyikuramwo ariko nabonye yuko hari n'igihe bigora ko ishobora kwikura muri ivyo bibazo twarabonye ihura na Rayo Vallecano aje gukina ivuga ati wowe sindabangura FC Barcelona ukomeye sindabangura FC Barcelona wagira kora ibintu bihambaye wagira tsinda Real Madrid umugwi twita ko unahambaye kanatsinda uri kurumva jewe ndaje Valence ndagusatira bayisi warabona yuko bavuga ati jewe ndakubita misagapara uri kurumva tubona ko FC Barcelona nayo nyene yisanze mu bibazo yego barazi yuko bategeza kuduga gusatira kugira baronde igitsindo kandi bategeza no kumenya yuko muri ako kanyenyeri twaduze gusatira tuzi neza yuko umwanya n'umwanya Rayo Vallecano twaka umupira ije kudusatira dutsinda rero ugasanga FC Barcelona mu kuduga n'ubwisatira hari ukuntu isatira yibanze cyane ati jewe ntegezo kumenya yuko umwanya n'umwanya banyatse umupira
hari ikibazo kivuka hari inyuma iwanje ukabona rero nubwo ko barasatira hari agatege badashiramo kuzuye 100% nkuko twakabonye bakakoze kuri Valence rero FC Barcelona yanyeretse yuko muje gukina ukaza nawe uyisatira uyereka yuko nawe urondere igitsindo byanka byakunda itegeza kwisanga mu bibazo cyane bikomeye gose biza no kunagorana ko vyikuramo kanatsinda ubona ko ba numero 10 ba FC Barcelona no munsi si ba numero 10 bahozako uno munsi Firmino Lopez uramona ari mwiza ku rukino rwa Valence ariko rukino rukurikira ukamona ari mubi ata bintu vyiza birenza ashoboye kuguha uno munsi ku rukino bakinye ejo na Newcastle Firmino Lopez yarabuze twaramubuze kanatsinda mu bakibaronse amanota make cyane muri FC Barcelona umusangamo umuntu yararose amatendo vuga ngo narushe yarakoze ariruka ca erega yari ahantu burya Firmino Lopez na Pedri mu gice cya mbere cy'urukino canke se reka mvuge aba babiri nyine kubera ko Pedri burya hari igitutu cameze nk'ikimuvuye ko bari ahantu uvuga ngo bugaraniwe mu kantu kama kubera ko Firmino yisanga hagati ya Joelinton ya Bruno Guimaraes n'umukinyi yitwa Sandro Tonali abakinyi batatu basanga bamurimwe Barcelona babuze umupira wo gukinira hagati rero mvuze kuri Barcelona sinzi ko Houston yahejeje kugira ngo sindamuce oya nta kibazo ego mvuze kuri Barcelona je Barcelona ndawubona nk'umwe mu migwi ikomeye ku mpamvu zigera kuri zibiri bimwe ndaza kubisigura mu buryo bumeze nk'ubwagutse kubera ko ndaza kwisunga ibintu bigera kuri bitatu ariko mugabo reka mvuge ubu buryo bugera kuri bubiri uburyo bwa mbere n'uburyo bwa mbere nuko bafise umumenyereza azi neza ico gukora mu mwanya wo kugikoramo yitwa Hansi Flick nimba Barcelona twagumye twumva canke se nimba Barcelona waratakaje ibikombe bitandukanye muri seziheze nuko rimwe na rimwe Hansi Flick wasanga yakoze utuntu tw'udukosa canke nimba Barcelona twarigeze no kubona bari muri danger yo kugira guteye kubura ibikombe nuko Hansi Flick yaba yakoze udukosa duto ariko two dukosa nitwa dukosa bamenyereza benshi bakunze gukora cyane mu kibuga mugabo novuga ngo ugaca usanga ntaco bitwaye ibi rero biva kuki utu dukosa twaboneka muri Barcelona kubera ko ivyo Barcelona bariko barakina byose byinshi bitandukanye bariko babikina asapurusa ku mupira wazanywe n'umudagi yitwa Hansi Flick nimba Barcelona bariko batsinda Real Madrid bitsindo 4-5 nimba bariko batsinda amakipe atandukanye nuko Flick yazanye umukino wo kuzibira bakazibira hamwe kandi bagakoresha amahuje sivyo tubona nimba tubona umupira ama offside yose yaje kuwitwa Hansi Flick nimba tubona Barcelona egana n'abakinyi benshi yongeyemwo kubitwaza yaramfise nimba tubona Barcelona bariko bakina umupira novuga ngo basatira cyane nuko Hansi Flick yamenye ngo Rafina naje ku ruhande Real aje ku ruhande dukina umupira umezuko burya Barcelona bariko bakina ibintu byose bakinira ku mukino wa Hansi Flick niyo mpamvu iyo Hansi Flick agikora gakoza tutegaza gusha tugira gute tukabonamo ikintu ca mbere kimeze nk'inguvu Barcelona bafise nuko bafise umumenyereza afise mu mutwe hakomeye kandi yiga match neza agakora ibintu ubona yuko ari ibintu menga arametiriza cyane ikintu kigira kabiri Barcelona barakomeye kubera ibintu bitatu ikintu ca mbere ni ikintu novuga mu rurimi rw'igifaransa cyitwa facteur individuel ibintu umukinyi ku giti ciwe umukinyi w'ivyo yerekana mu kibuga ego ibi navyo ni ibintu ku giti ciwe ibi navyo ni ibintu bishingiye ku mapwe ane ikintu ca mbere controle y'abakinyi no kivuga gute mu kirundi kujya kuntu ashobora gutwa kwikontorora nka kujya par exemple Pedro Kata kujya tubona Jire Kunde ubona yuko akina no Dufieri Rafina Duga ni controle nyene gabuge kirundi hari amajamba akenye mu kirundi controle hanyuma ukuntu bashobora gutanga amapasi hanyuma n'amacenga bashobora gutsinda kudribla amatire bashobora gutera mu izamu iyo ni technique z'abakinyi hanyuma ikigira kabiri n'uburyo mu mutwe ubwenge bafise uko bafata ingingo mu kibuga ndetse nuko bashobora kugira vision mu kibuga mu rukino ibi ni ikintu kigira kabiri kigira gatatu n'uburyo bakomeyemo de façon physique vitesse force inguvu ibintu bitandukanye mwe n'ibyo kigira gatatu kandi ni mentalite kwigira mu icizere kugira motivation mu kibuga ibi ni ibintu bya mbere bishingiye kuri kubiraba umukinyi ku giti ciwe kigira kabiri ni uko rero ivyo bintu bavyinjiza mu mukino wa bamwe canke se novuga ngo uko bavyinjiza mu mukino rusangi ibi rero ni ibintu bishingira ku bintu bine icambere ni tactique y'umugwi
no kuvuga systeme ziza kuba zahiswemwo n'umumenyereza par exemple nko ku munsi w'ejo Hansi Flick yari yahisemwo gukinisha abakinyi batatu kumwe twari twabivuze ku munsi w'ejo nari nabivuze ni uyu umukenyero n'umugabo umukenyero ashobora gukinisha arakinisha abapivo babiri nubwo yahinduriye kakazana uno mugabo yitwa Rashford jena navuze yuko yazana umugabo yitwa Ferran Torres akamukinisha kuri nimero 7 hanyuma arafina akamugumiza ku ruhande rwe hariya kuri nimero 7 Rashford rero wamutanguje hanze ukuri ku ruhande rwe wawe namutanguje hanze mugabo yaciye amuzanamwo ariko je mwarabonye abana atanguje ko wewe wavuze babaye bajya nyene kikino twaciye duza na Afrika wabaye umukenyuro no kuvuga abasisi babiri Pedri Gonzalez abadouble cassé Pedri n'umukinyi yitwa Frankie de Jong. Ibi rero ni kimwe mu bintu byinjira muri facteur collectif cyangwa se mu gukinira hamwe kw'abakinyi binjizamwo za qualité individuelle na himeje kuvuga mu mwanya uheze hanyuma kandi ikindi kintu gica gikora inyuma y'iyo mikenyero y'umumenyereza nuko aca haba ikintu citwa gukorera hamwe no kumvikana mu kibuga ibi rero biza kubakwa muri Barcelona n'umukinyi yitwa Frankie de Jong n'umukinyi yitwa Pedri Gonzalez nibo bakinyi bubaka umumvikano mu kibuga kwa Barcelona buri gihe nibo babikora iyo Barcelona bagitakara aba bakinyi babiri nibo bonyine bashobora kuza kugira ngo bakosore ibintu byose basuye kugarukana ugutuza mu kibuga kwa Barcelona ikindi kigira gatatu nuko hacaza ikintu cha discipline kubaha amabwirizwa bahawe n'umumenyereza gufasha muri pressing no kuvuga kumenya ngo urya mukinya kiduga ndaza kuja kumukuvla turaza kuduga mu buryo bungana kuno ibi rero ni ibintu bica bikora ikintu kigira gatatu ntatebeje ni ikintu gica kizana na niveau y'umugwi uje guhura nawo par exemple nka Newcastle United twabonye neza ngo Barcelona baje kuri niveau yaje gukosa nako gufatira mu dukosa twa Newcastle United niveau ya Newcastle tuza kuyibona hasi hanyuma Barcelona baraduga bashobora kugira gute kugera kure ibi rero ni ibintu bica bizanamwo na arbitrage bikazanamwo ko ikirere kimeze uko terimeze uko no kuvuga uko umukinyi novuga ngo ashobora abafana uko umukinyi yiyumva mu kibuga ibi ni ibintu bigira gatatu ni ikintu kigira gatatu hanyuma agacazamo ikintu kigira kandi citwa gikorera mu mutwe psychologiquement uteguye gute ibi rero biraza kuboneka mu bintu bitatu ubwa mbere ni ikintu cyo kugera umwanya pression mentale kwa kundi wumva uri watewe igitutu ukabura ibintu kina gutegurwa mu mutwe hanyuma ikigira gatatu ni ukwiga aho umugwi muri komuhura nawo ukenye ukavuga ngo hariya niho badakomeye nza kubiga hariya niho nza guca ncisha imipira hariya harakomeye biraza kongora kuhaca ubwo ndahihujije ibi rero ni ibintu bigera kuri 4 bikomeye cyane gose kandi na Barcelona bakoresheje ijoro rya keye ubwo rero kenshi iyo tumaze kubona Barcelona bariko barakina turabona neza ngo ibi bintu 4 bavyisangamo umumenyereza n'umugabo azi kugera match azi kugera umukenyero bashobora gukoresha mu kibuga akanamenya neza igihe novuga ngo cyo gukorera amalamplacement impinduka nizo nabo gukuramo nabo kugumizamo nibaza ko benshi bagiye batandukanye bariko baranabona bavuga ngo Hansi Flick uri kurara bibiriko birakinwa mu kibuga agira cakuramwe umukinyi yitwa Marcus Rashford anakuremwe n'umukinyi yitwa Fermin Lopez ariko siko byagenze yabiretse ahubwo yahisemo gucakuramwo umukinyi yitwa Robert Lewandowski haguca ninjiza umukinyi yitwa Ferran Torres acainjiza Christensen erega Patrick ubundi twaravuze abantu bakunda kubona witwa Hansi Flick ari kugatebe hariya numereza novuga ngo mwiza cyane no munsi mugabo twarabigaraje ko muri seze tuvuga ngo witwa Hansi Flick arafise abandi bantu bamwigirira match aba benshi arafise bamaneko aba bari kuri urumva ya hari nabandi kandi baba bari muri bari inyuma baza barafata amantuze amakamera biga eske no musi witwa Eddie Ho no musi ese karakora ibintu bimeze gute uno musi ko tubona witwa Fabian Sheragaze ukunye witwa Rivaramenta ameze ukunye witwa bano bakiba Bruno Guimaraes bameze gute nikitwa okora hama ukacuza kumva nimba ari kegera ciwe aje akavuga ngo kashowe kwandiko ndihindura amashowe kubangira kishobora kuba nk'icyo no bantu niyo mpamvu tubona kwa Barcelona no musi we kuri yumvira umuntu ashaka kuyumvira ngo
unakora Rashford cyangwa ukora Firmino Pedro ukadubona reka yumvira statistique ego na Real Madrid mwaka nimba twarabonye Real Madrid vyayinaniye hari twumvise witwa Kanwa Cheta Karido gavuga ngo ndondera abanaliste video bandondera bafasha kurunda amasati bakanganiza bakambwira bati oya hajya manzura indiri nuko erega niyo mpamvu muri Real n'ubu ico kibazo kiracari udafite umuntu agufasha erega ushima kikiriyo ndabira match wereka kugihina Real Madrid ya Olympique Marseille Olympique de Marseille Zabi Alonso hahagurutse umukinyi yari Brahim Diaz yahagurutse kugira ngo yinjira cyamusubiza bwa tete barahamagara baravuga ngo ni yinjire ndetse baranaduza n'igipankarte ngo hagira hinjira umukinyi mugabo Zabacha zariruka ababwira ngo ngo hindura ngo ndabi ibinabiri acamanza kuza guhindura ibi byose none ko ari kibazo eske bibisiga ko ari umutwe uwumwe nukuvuga abakoci babo bagiye bariga ivyabo barabona ngo ikibere gukugwa niki mugabo mumenyereza nawe ntiyemeranye nabo kubera ko mumenyereza keneye ivyiyumviro bifadika bituma bagashira umutwe hamwe hanyuma bikagenda neza mukavyigira hamwe rero je byaranantangaje cyane gose kubona umumenyereza wagati ijyakisho sinibaza ariko na benshi banayibonye burya na general ibonye irantangaza je yarantangaje cyane nanje yarantangaje rero byasabwa ko umumenyereza amanza kwicarana na bagenzi we bicaranye hajya ku gatebe kubera ko bajya bicaranye ku gatebe ati dukora nk'intu umumenyereza hagiye ahagaze wewe abariko arakontorora match abwira abakinyi abankuraja gire kuno hanyuma bajya nabo bicaye ku gatebe bajya bamenyereza ba kabiri aba gatatu ndetse n'abajya analyst abamenyereza ba kabiri babicaye hajya ku gatebe banariza urukino ukuntu bumeze hanyuma haba hari abandi bantu bafise ordinateur ntorobona ntuzeye laptop iri imbere yabo cyangwa laptop iri imbere yabo bakorera urukino rugendo mugiye umumenyereza kanaka nawe abikarabwira bakiti naka ukuna kuri hagararo bajya rero nabari muri tele mugabo haba hari abandi banaliste bandi bavyigiye biziyo analyse nye baba bari bitekaniye baminuje muri analyse baba bari ahantu hejuru hariya hejuru muri biriya biro banaliza ama video batsuzuma neza utuntu twose akantu ku kandi abo rero nibo bakibona akantu kokogwa baca batera barungikira message bamwe bicaye hajya ku gatebe abo rero bagaca batangura gusuzuma vy'ukuri nimba ku kantu kokogwa bagaca bahamagara wa mumenyereza ahagaze ingo urabe kino kintu barabibona abantu rero bamagaye mu meza ati ngo urabe akaraba ama video atabavuze ati tukurukuna kuri nimba ntihenze umwaka weze barafise abantu bo muri staff bose kiretse muri staff yizwi abantu barenga 10 bari nyuma hari rero kwa Barcelona kwa bafise benshi bica binatuma Hansi Flick atigera apanika cyane Hansi Flick napanika cyane kubera ko aravuga ngo bariko baramfasha kwiga ubwo rero ndagenda abanyexplique ibintu kuntu bimeze hanyuma jewe ntarononekara mu mutwe niyumvire kuvyo bariko barambwira cefata ingingo y'ibishobora kugira gute kuko ivyo rero ni bimwe mu nguvu zikomeye cyane gose zifite na Barcelona erega karatsinda ico kintu Dieter Hansi Flick yagiye kuciga inyuma yo kuva kumbure afise abantu bamwicarika bakamubwira ati burya hari bimwe mu bintu muri mu bumenyereza bwawe ubu kwe gukosora kuko nibutse neza muri Bayern Hansi Flick yari wamumenyereza nivyo yashikanye hari amateka yagiye arakora muri Bayern atagiye arakogwa n'abamenyereza benshi nimba utegeze kumva abamenyereza baciye muri Bayern bakoze amateka gutwara ndavuga ati aba treble ibikombe bigira kuri 3 usanga runo Pepe Guardiola nuno Dieter Hansi Flick ariko inyuma yo kuva muri Bayern yahavuye nk'umumenyereza yirukanywe kumva yuko hari ibintu atashikanyije kuri atahaye no mu gwa Bayern agishikebeje twara hajya vyari bikombe umenga ndwi twari carimwe mu nyuma biza gukurikira Dieter Hansi Flick yirukanywe muri Bayern kumva yuko hari ibyo atashoye gushikana ko uno mu gwa Bayern ivyo bintu rero uza gusanga ni vya bintu kenshi burya yarafise ikosa ryo gusanga Dieter Hansi Flick yo gukora remplacement ugasanga kwemwe umukinyi kumbura afise ico yekarafasha yinjije umukinyi nkuko nabikoze ku munsi wejo nta wari yiteze yuko yokuramo Robert Lewandowski akiza Andres Christensen ivyo ninde vyiyumvira n'ivyo rero nivyo bintu bimwe bikogwa n'umutwe ni ibintu nk'ivyo ni ibintu kumbure uno munsi abikora ugasanga abikoze ku kintu yumviriye cyane kuko arafise abantu bamufasha uri kurumva bamufasha kwiga urukino baramufasha cyane kandi abatuje mu mutwe ikintu erego ufise abantu mufashanya nawe uratuza kuruta uko bikugwa ko wenyine voilà ariko muri Bayern ivyo bintu yabikora atabana afise bamufasha no mu Budage byarangiye yirukanye uko nyene umuntu agikiyumvira akavuga ngo none eske witwa Hansi Flick ivyumviro vyiwe vyarahindutse cyangwa witwa Hansi Flick nawe ahubwo nuko yagize nyine babantu babahanuzi beza agaruka kuri kakano nyine uvuga ngo afise abantu bize analyze bize ibitandukanye bamufasha kuriya arazana ubwenge bwiwe arazana ivyo yize ibitandukanye mugabe bikongera no kubindi vy'abandi ba erega abantu bamufasha kwiga urukino kwiga umugwe bagiye kuba banahura nabo atanguye kubaronda amaze gushika muri FC Barcelona ndibuka ashitse muri FC Barcelona yavuze ati
ndakwiye kwagura staff yanje nkarondera ba bantu bamfasha kuja je nabise bamaneko bamfasha nkuko nk'akarorero ari bamaneko nyine bamari hariya mutana wewe mutwe urashuha mu kibuga bagaca barabati erega bimeze kandi gaburya nabonye bari abantu baba bari hejuru babona ibintu byinshi nibaze ko mumaze imisi mu umugabo witwa Luis Enrique uyu mugabo afise ubwe nk'abantu ari sinema naravye na story narayimuhaye ko yarasone konturi yitwa gute yitwa The Vikings arimo kagabo kitwa Ragnarok bro ni nka karakter kayo nubwo birangira agapfuye ni film acteur arangira apfuye yego nakagabo wabona ko hari utuntu twako kigira ahantu kakipangira hanyuma kakazana hamwe mu bandi kakabazana kababwira ati mukore kuno ukabona neza ngo kari umwanya wo kwitegereza ibintu kari kure kakaraba nk'ukuntu mwese muri ko murashwanira nk'ahantu canke mwicaye nk'ahantu muri ko muravugana utuntu kazona ko kigire nk'ari inyuma munsi y'idirisha ariko karabaraba kinumiye kihweza ukuntu mwitwara comportement n'ibindi bitandukanye ibi rero n'ibintu ndiko ndabona uno mugabo yitwa uno mumenyereza wa Paris Saint-Germain Luis Enrique akoresha uwo munsi urashobora kumubona mu myimenyerezo yizaniye drone mu myimenyerezo undi munsi ukaraba ugasanga yihagarariye hariya hejuru ku munara ariko araba abakinyi bari mu kibuga bariko baragira gute barimenyeretsa byari muri match iyi baheruka gukina uwo mugabo yari ibereye hariya mu biro hariya harabamenyesha makuru muri kijya cyumba cy'abamenyesha makuru yambaye na casquette bijya bikutere ndabibona hariya niyo yarari yanariza match araba mu kibuga ukuntu biriko birabakina na Atalanta abwira uri ku gatebe ajya umumenyereza ati cukora ibi yicara hariya hejuru kubamenyesha makuru kubera ko akeneye hano hejuru ashobora kubona mu kibuga byose abibona neza atakano kamusovye ushobora kubona umunyezamu hana hagaze umurabiye hejuru neza kandi ukamurabira hamwe na defense ukuntu bahagaze ukamurabira hamwe n'abakinyi wo hagati n'imbere mu basatirizo ukuntu bariko baritwara nimba ari n'ubunebwe nimba ari ukwifashe ku ivi nimba ari ugize uko byose ukabibona ibiro navuga ko ni zimwe ni bimwe mu bintu uyu mugabo yitwa Hansi Flick yakoreye ko aravuga ngo reka ngira abantu baba bari hejuru bashobora kubona ndani mu kibuga bakabona neza urukino kandi banavyiga ivyo bintu vya analyse bagashobora ko mu rukino rumeze neza cyane gose nivyo byaje ko nivyo biri kwiragufasha cyane mu nkino ahandi ho burya ari ikintu kimwe cyotsinda Barcelona icyahe kugira abakinyi bo hagati bashobora kumetriza miri ya Barcelona uvuga ngo ufata Pedri Frank de Jong n'undi mukinyi nimba ari Firmino cyangwa Daniel Rum cyane oya Pedri na De Jong gusa rega abandi miriye ishobora gufata Barcelona match uyimaze mugabe ikibazo ese abo bakinyi uzohava baronka ko icyo nicyo kibazo nari mfite bizoba kangahe ushobora gufata urashobora kubikora mu minota 15 20 30 mugabo nyuma na nyuma biza kurangira abakinyi bigaruye mu kibuga ugombye kuza gukina Barcelona wisunze ngo ngomba gufata ngo miri ya Frankie de Jong na Pedri Gonzalez ivyo byo kugora cyane ahubwo ikintu mbona cyo gufasha kumva yuko ukora kikakorohera kugikora ni kubabuza gukina erega nyene nuko nyene erega kubafata no kubabuza gukina ariko mugabe equipe zibishobora ninke equipe yigeze kubimetriza kandi burya bugize equipe zikina amapasi niko zifata ndabira cyerese ukuntu yakubise Paris Saint-Germain yarifise Caicedo Enzo Fernandez erega Patrick bacha babuza Neves na erega Patrick na Vitinha gukina abo bajeje Patrick ndakubwira ikintu nabonye muri FC Barcelona yino miriye yabo ni abantu mu gihe wagerageje kwiga kubafata urumva bafise uburyo bubiri bakinamo Pedri Gonzalez FC Barcelona dusatu yizi ko ari umugukina tikitaka bakina tikitaka ari n'igihe bikunda ugasanga bako bakina entushe mu kibuga uri kuranyumva mu gihe rero bize bikagukunda ariko babuza gukina ya entushe canke detushe yabo ya tikitaka yabo bakina utusanga ari hageze yaho rero bavuga ati rero batubuje ko dukina ya tikitaka yacu harageze yaho umwe wese akoresha ubushobozi bw'iwafise mu kibuga Pedro n'umukinyazi kugumana umupira azi gucenga uri kurumva mwababuje ko akina tikitaka mwababuje ko bikura ku mupira n'ingoga vyihuse kugira mwakine za pasi zahanaha mu batwaire muri vya bigero byo kumva Je Pedro Gonzalez birasaba ko mfasha umupira nigo uburyo ncenga abantu babiri canke batatu kugira shikana umupira kwa Rafinha canke babiri canke batatu shikana umupira kwa Lamine Yamal uri kurumva erega Houston burya ukuntu Barcelona ushobora kuyifata Pedri na De Jong ushobora kubametiriza ukanabafata kandi bikanakunda kubera ko umukinyi mu kumufata suko wenyine umubuza gucenga canke kugira gute mugihe cyane cyane abakinyi bo hagati babakinira baje inyuma aba ikintu cambere babuza ama espace yo gutanga mu mipira ibi rero biza gukinirwa muri ya jeu pressing kugira Pedri na De Jong umufate nuko ukina jeu pressing kandi utagira gute udakurako wowe uze kwiyaranja n'imiburi umukino usatira udakurako ikindi kigira gatatu
ushobora kuvyaza umusaruro uburyo buke uza kuburonse bwo gutsinda kubera ko nutawuvyaza umusaruro uza kuba uri kuratuma nabo bashobora kukwataka kandi bamara kugutsinda igitsindo kimwe baza guca bakwica mu mutwe batume wowe ukina ivyo bashaka kukina. Ya nuko kabisa ariko tugende tunahereza ino dose FC Barcelona ko tugende ntitugende tutavuze ku mukino uvuga ngo azwitwa Max Rashford no vuga ngo ku munsi w'ejo yagikuba no vuga ngo yigenza neza gutsinda ibitsindishije kuri ibi gitsindo no vuga ngo ciwe cyambere gikuba yigenza neza gutsinda igitsindo no vuga ngo yongerera atsinda igitsindo warashaka banamubajije amajambo uvuga ati mbega igitsindo wagiye ko yigenza neza igitsindo vuga watsinze ciza cyagutumye hehe aravuga ati igitsindo atsinze cya kabiri nico gitsindo vuga ngo cananyohe cyane kugira ngo ashobore kuba nigenza neza igitsindo vuga yatsinda inyuma ya Surface kuno munsi witwa Rashford basore mwamubonye je yiwe mwaramubonye urukino rwiwe no vuga ngo ana atagenda neza no mukino vuga yavuye kwa Aston Villa no mukino wa kipe ya Manchester United